Mbappe kuno kuvunagurika kwa hato na hato bitanguye kuba bimushikira muri no miss ubwo kazoza kiwe muri equipe ya Real Madrid canke muri equipe nationale y'u Bufaransa murakabona kifashe gute nyarijya ko tubona ko imbere hakiri inkino nyinshi zo gukina kandi muri izo nkino ategerezwa gukoreshwa nk'umwe mu bakinyi ngenderwa ko ya muri iyo migwi ibiri iyo migwi yose ko ari ibiri. Uravye Kylian Mbappe umanza kugenda ukarondera ishusho yiwe Kylian Mbappe ninde? Kylian Mbappe ninde muri Real Madrid, Kylian Mbappe ninde muri Equipe de France? Aha niho bica bigaruka bikaguha ishusho yo kuvuga ngo uyu Kylian Mbappe atanguye gutera impungenge aba nabandi bivanye n'utu tuvune twa hato na hato ariko aragira. Niho uza gusanga ko no Kylian Mbappe afise byinshi ino yaba equipe ya Real Madrid yaba equipe ya France zimwitezeko. Uti gute uyu Kylian Mbappe tumaze kubona uruhara amaze kubagira mu match ariko arakina muri Real Madrid kuva ino saison yatangura. Tumaze kubona Kylian Mbappe uruhara amaze kugira muri Equipe de France kuva ino saison itanguye. Nico kizahugwa ishusho ikwereka ngo uyu Kylian Mbappe buri munsi ariko agira utubazo twa hato na hato tuko tuva kuki. Hari ingaruka dushobora kugira muri equipe kiwe canke bimeze guya. Aha niho uza kubonera ko Kylian Mbappe ari umwe mu bantu badasanzwe. Ndagomba tubanze duhere kuri statistique imbere yuko tuza kuvuga Kylian Mbappe ico baba bamwiteze ko mu kibuga. Kylian Mbappe match ya mbere ya Osasuna ndasinze igitsindo kimwe. Match ya Oviedo asinda ibitsindo bibiri. Match ya Mallorca nta gitsindo yasinze. Aza muri equipe nationale kuri match ya Ukraine asinda igitsindo kimwe. Match ya Iceland yasinze igitsindo kimwe atangana assist. Kuri match ya Sociedad yasinze igitsindo atangana assist. Yakurikije match ya Marseille asinda ibitsindo bigera kuri bibiri. Atsinda kuri match ya Espanyol yakurikiye. Match ya Levante asinda ibitsindo bibiri. Match ya Atletico Madrid asinda igitsindo kimwe. Kuri match ya Kylian Armat yashoboye kuba asinda ibitsindo bigera kuri bitatu. Match ya Villarreal asinda igitsindo kimwe atanga na assist. Kuri match ya Azerbaijan asinda igitsindo kimwe atanga na assist ico gihacanagira n'ikibazo c'imvune. Yakina match kurikira muri Equipe de France yagarutse akina kuri match ya Getafe asinda igitsindo kimwe. Kuri match ya Juventus Dortmund nta gitsindo yashoboye kuba atsinda. Kuri match ya FC Barcelona asinda igitsindo kimwe. Match ya Valence yasinze ibitsindo bigera kuri bibiri. Match ya Liverpool ni match atagitsindo yatsinze. Match ya Leo Vallecano nta gitsindo yatsinze. Kuri match ya Ukraine yarayakinye ku munsi wa hirya yejo yatsinze ibitsindo bibiri atangana assist. Igira cyo kikwereka ko Kylian Mbappe ari umwe mu bakinyi badasanzwe. Ahaca nsubira inyuma nkagenda kuraba kuri izi match Kylian Mbappe ataruhare yagize ngo avuge ngo aratanze assist canke ngo sindi gitsindo. Izi match yaba Equipe de France yaba equipe ya Real Madrid zavyitwayemo gute kugira ngo ushobore kuba ubona uruhara uno musore Kylian Mbappe afise muri no Equipe de France no muri Real Madrid. Kuri match duhere kuri izi match za hafi kuri match ya Leo Vallecano twarabonye Kylian Mbappe atagaragaye mu rukino nkuko twari tumwiteze. Bimaze kugaragara ko iyo Real Madrid iri kwirakina itagira umusore Kylian Mbappe nimwe mu ma equipe biboneka ko hari ikintu ibibuze. Tuba twibaza ngo nimba igitsindo kibuze kuri Kylian Mbappe ninde wundi mukinyi dushobora kwitega ngo araza aduhe igitsindo. Abakuzi ba Real Madrid bamaze kuba babona ko Kylian Mbappe arimwe muri pio ikomeye muri Real Madrid cyane cyane mu busatirizi. Iyo ataruhara yagize mu rukino akenshi bigoye ko tubone igitsindo. Akenshi tubona ko umusaruro wa Real Madrid utigero bamwiza. Kuri match ya Liverpool naho nyene vyagenze uko nyene ni Kylian Mbappe twabonye atigaragaje. Tubona bagenzi be biragoye kunu bitanga ngo igitsindo kiboneke umusaruro bamubi. Kuri match ya Juventus naho nyene yabaye ko naho batasinzwe hoho ariko urabona ko Kylian Mbappe gihe cyose tubona ko
atari mwiza Real Madrid igira ikibazo. Hariho n'impungenge zanje zica zizira nkavuga ngo izi mvune za hato na hato ziko ziraba kuri Kylian Mbappe zishobora kuza kwegera Real Madrid hamwe yogira imvune iri serie akamara igihe runaka Real Madrid kamura igihe runaka nituriko turabona umusubirizi we mwiza muri no kipe ya Real Madrid. Two turabona yaba Gonzalo yaba Endrick nta cizere bariko barahabwa narije twabona ko ari bo basubirizi bashobora gusubira Kylian Mbappe kuri numero 9 tukabona ibibazo biri muri kipe ya Real Madrid cyane cyane muri iki gice cy'ubusatirizi. Two turabona Real Madrid iri kwihekwa n'uno mugabo Kylian Mbappe ni equipe de France yo tutoshobora kuvuga ngo iri kwirahekwa ngo na Kylian Mbappe jana kwijana ariko turabona ko ishusho ya Kylian Mbappe icari mu kibuga kigaragara iyo ari kwarakina naho tutovuga ngo muri equipe de France nico kimwe no muri equipe ya Real Madrid. Ho muri equipe ya Real de Madrid twaramaze kuba tubona ko nimwe mu equipe bigoye ko izobaho idafise umugabo Kylian Mbappe muri no miss. Twamaze kubona Ardagire abamwiza yo Kylian Mbappe ari mwiza. Mu gihe Kylian Mbappe atari mwiza na Ardagire ntigira abamwiza. Kuko assist nyinshi amaze kubatanga muri Real Madrid uno mwaka usanga zose azi umugabo Kylian Mbappe. Rero mu gihe Kylian Mbappe tubona ko atari mwiza bizogira ingaruka zitari nziza kuri Real Madrid, zizogira ingaruka zitari nziza kuri Equipe de France na Liga. Real Madrid hari inkino nyinshi za Ligue des Champions twovuga ngo zikiri imbere. Hari La Liga batarizera ko bazoshobora kuba batwara kuko umaze kuba utakaza imbere ya Mallorca. Equipe mukeba wawe tuzi ko muhanganira igikombe ari FC Barcelona akaba ariko aragarukana bamwe mu bakinyi biwe bamwe muri nkingi za mwamba zamufashije muri seziheze bikabiboneka ko wewe Real Madrid mu gihe Kylian Mbappe atari muzima mu gihe Kylian Mbappe match itamukundiye bishobora kuboneka ko umusaruro udashobora kuba mwiza. Bwana Chris wari kuratubwira ku kijanye na Kylian Mbappe ugiye byinshi ibijyanye n'amastatistike yiwe guhera ku mwaka uheze akamaro yarafitiye equipe ndetse n'uno mwaka uje gutangura tubona ni Kylian Mbappe aje ari ku rwego rwo hejuru ndavuga mu bitsinda tsinda n'umumaro mu assist canke mu gufasha abandi bakinyi bagenzi we. Ni Kylian Mbappe lote ufasha ukaraba uno mwaka uburyo ari kwitwara ndavuga ahanini mu gutsinda ibitsindo novuga ko ni Kylian Mbappe ugwego gwaraduze. Mbappe yarashitse muri Real Madrid atangura nabi mugabo uko bwaca niko twabona Kylian Mbappe adaptation yiyongera. Rero novuga ubu ahanini mu nkundire mpere muri equipe nationale ndavuga Rebre uwo mu gisero hagirwa w'Abafaransa. Kumvune Kylian Mbappe lote yagize ni za mvune usanga zidakanganye kandi equipe nationale y'Ubufaransa deja qualifié mu gikombe c'isi. Mbappe agize akabazo k'imvune abashikanye mu gikombe c'isi ni equipe nationale de la France. Novuga ko kubwanje bagize ibibazo ndavuga mu gutakaza abakinyi batandukanye fasha karaba Ousmane Dembele nubwo Ousmane Dembele umusaruro we muri equipe nationale atari kirenga. Nkaca ngaruka kuri kano gasore Desire Doué nawe n'umukinyi ibikondoka byashikiye atari kubafasha ariko nciye ngaruka gato kuno musatirizi wabo nuvuga ari kuvugisha isi yose Kylian Mbappe. Ni Mbappe yavunitse barose asize abahaye qualification kandi ufasha ukara match bimirije bazokina ryari na Azerbaijan ni equipe nationale de la France. Match ari batsinze Azerbaijan ibitsindo gera kuri 3-0 ntabwo twagiye tubona akazi gakomeye ka Kylian Mbappe rote abashoboye gutsinda igitsindo ndetse na mugenzi we Adrien Rabiot ndetse na Tove bayitsinda 3-0 mugabo ubu naho tubonye uruhara rukomeye muri bitsindo bine Lebre batsinze Ukraine tubona Kylian Mbappe aje ari impoze imbere y'abandi ariko imbere ya Azerbaijan ufise umusore nka Hugo Ekitike arahari nawe twabonye yandika igitsindo ciwe ca mbere muri equipe nationale y'Abafaransa. Ukagira Kuku arahari ameze neza, ukagira Jamateta ndavuga uno musatirizi wa Crystal Palace nawe n'umukinya ameze neza uno mwaka ari en forme. Ni equipe nationale y'Abafaransa gutakaza Mbappe kubwanje muna ko ataco bitwaye
ntacyo bitwaye kubera deja qualifié kandi nubwo Kylian Mbappe atoha imbere ya Azberija ufise Jamate tukagira nkuku ukagira Orize umwe mu bakinyi ashidikanya kuvuga ko kugeza kano kanya ku mugabane wa Burayi ari umwe mu bawinga beza Michael Orize muri Bayern ni wa mukinya tsinda wamukinisha ku nimero 7 arakina neza agatsinda wamukinisha ku nimero 10 akaza kiyempoza agakora ivyananiye abandi rero novuga ko mfashe nkara performance y'abakinyi ba Lebre berekanye kuri match ya Ukraine novuga ko ni equipe nationale y'abafaransa ikomeye cyane ndetse iri no gutanga ubutumwa ku migwi yagiye guhangana nayo mu gikombe cy'isi narijya isanzwe ifise umumenyereza ndavuga Didier Deschamps ari umwe ntashidikanya kuvuga ko experience afise mu gikombe cy'isi atamumenyereza je no ushobora kumugereranya nawe numumenyereza yakinye finale y'igikombe cy'isi 2018 araza aragitwara 2022 araza kina finale atsindwa na Argentine atakaza finale ubona ko ni equipe nationale y'abafaransa yari ifise amahirwe yo gutwara kijya gikombe kuko Argentine yarabatsinze ibitsindo 2 baraza barabigombora bakubita comeback itsindo barabigombora 2 kubindi ndetse ubona ko France yatsinzwe muri extra time ndavuga ijya mwanya w'agasunuzwe minota 30 naho ne batsindwa kuri za penalty bitewe nuko Argentine bari bafise umugardie ari ku rwego rwo hejuru ahanini mu gukuramo za penalty rero novuga ko ni equipe nationale y'abafaransa ifise umumenyereza yatweretse vyinshi n'iryo higanwa igikombe cy'isi ifise umumenyereza nabonye abakinyi yakoresheje mu gikombe cy'isi cya 2018 no mu gikombe cy'isi cya 2022 ahanini abakinyi batangura mu gihe bari batandukanye urumva bitwereka ko numumenyereza azi kuduza impano ni equipe nationale y'abafaransa uravye kano kanya abakinyi bakoresha abenshi ni bashasha kandi je nabonye kwino match ya Ukraine Ngolo Kante yaje ari impoza Ngolo Kante urukino yakinye gwa rukino gwiza cyane gwa rukino rubereye ijisho ugacuraba kino gisore cha Madrid kina muri AS Roma Manukone numwe mu bakinyi jewe nta nkeka je ndamushira imbere ya Aurier Chouameni Ibrahim Manukone numukinyi afise touche nziza numukinyi afise ikorosi rimeze neza cyane numukinyi afise gabari numukinyi ari plus technique numukinyi kabisa azofasha byinshi no equipe nationale y'abafaransa ni equipe nationale y'abafaransa itara ahanini z'abanyafrika novuga z'abanyafrika zigize equipe nationale z'abafaransa zerera equipe nationale aba ba Ryan Cherki numukinyi akiri muto kandi mwiza ubu novuga ko yagize amahirwe akaja gukina no mu equipe ikomeye imbere y'umumenyereza nka Pep Guardiola ndavuga muri Manchester City ni France ifise mediane nziza ni France ifise attaque nziza ni equipe nationale y'abafaransa ifise defense nziza ufasha ukaraba ugwego uno Marogusto uno mukinya kina muri Chelsea nubwo akanya ko gutangura mu kibuga muri Chelsea atari kirenga numwe mu defenseur beza ku nimero 2 uwo mushira no muri mediane yoza kawutera Lucas Digne ku ruhande rwa nimero 3 n'umu defenseur mwiza na office experience yaciye equipe ikomeye nka Barcelona agenda cha mahiganwa atandukanye ndavuga nko muri Premier League ni equipe nationale rero y'abafaransa ngarutse muri Axe ufise Saliba ufise Upamecano n'abakinyi baba axial je ntashidikanya kuvuga ko Axe yabo ikomeye wanashaka na defense yafashije France gutwara igikombe cy'isi 2018 nuvuga ko atabukomezi yisumbye Axe hari yarimo Samuel Umtiti afatikanije na Rafael Varane ese Varane n'umupira yasumbye William Saliba ese Umtiti na Upamecano sabakinyi basa n'abari ku rwego rumwe ni equipe nationale rero y'abafaransa impande zose novuga ko yuzuye ni France batakaje umunyegori uno munyegori Igororis yasamira equipe ya Tottenham yari na kapitene wabo yarahamaziye muri equipe nationale y'abafaransa je novuga ko ndibuka 2014 je nararavye mondial niho yari mu igori ya equipe nationale y'abafaransa 2018 araza twarana igikombe na equipe nationale y'abafaransa 2022 gato nsubiye inyuma 2016
abafaransa batakaje ero ari mu igori ero batsinzwe na Portugal ku gitsindo ca Eder ni equipe nationale y'abafaransa 2022 niho yari mu igori ndetse ari na kapitene rero gutakaza Kylian Mbappe kuri equipe nationale y'ubufaransa imbere ya equipe y'igihugu nka Ziteje ntacyo bitwaye Veni je impungengezi wanje ahantu ndazifise sindazifise cyane kuri equipe de France kuko iyo ari umuguseruka yagiye akeshi ni selection iba bitandukanye na club yutakaje umwe mu bakinyi ngendegwako usanga ari kibazo kiba kigoye gusubiriza niyo mpamvu ngo Real Madrid ishobora kuzogira ibibazo niyamara gutakaza no musore Kylian Mbappe kuko numwe mu basore kuva ino sezo yatangura umwanya muto amaze kubakina ni minota 79 iyo nuwo umwanya muto ashobora kuzoba nka Pedri neza cyane nanje imvune agize ikamubera kajyo ko kuruhuka kuko nanje usindi kure yawe gato unkundire mbanze ngaruke muri Real de Madrid nari nabanje guhera muri equipe nationale de la France ngaruke gato muri Real Madrid rero tugarutse muri Real Madrid tukaraba Kylian Mbappe umusaruro ari gutanga n'ijambo afise muri Real de Madrid bitwereka ko ni umukinyi afise ijambo rikomeye kuko ufashe ukaraba ku mwaka w'izijambo jambo Mbappe yari afise muri Real Madrid n'ijya afise ubu ni ibintu bibiri bitandukanye ni Carlo Ancelotti je nashidikanya kuvuga ko ari umumenyereza ico Vinicius Junior ari uno musi shidikanya kuvuga ko ari Carlo Ancelotti yakimugiza mu nkundire gato nsubira inyuma kuri Vinicius ni umwe mu bakinyi twabonye je ndi bukurukino rwa mbere natangwe kubona ko Vinicius Junior hari kuri El Clasico n'umukinyi buri muntu wese yavuga ati Real Madrid bonye Cristiano Ronaldo igisubizo barakirosa mugani Vinicius twabonye azahusha cyane gutera mu igori Vinicius yatera imipira 5 mu igori akinjiza umwe canka kabura igitsindo na kimwe mugatona Carance ruteraza mugize icari buri abenshi Kylian Mbappe aje muri Real Madrid abenshi babona ko Kylian Mbappe aje kuba umwami hajya mugatubona ni Mbappe aje asanga Vini Junior niho mukinyatera za penalty abenshi ati nta nkeka Vinicius penalty azozikugwako kubera haje Mbappe muga Carance ruti yagumye aha ubushobozi Vinicius bwo gutera za penalty Kylian Mbappe abahajya ubona ko nubwo yari yisanzuye nta jambo yasumbya Vinicius hajya kuko hajya niyaba muri match hoboneka penalty mwese muri abakinyi b'abasatirizi atanu maratwara Ballon d'Or mwese mufise byinshi mukeneye kwereka isi y'umupira w'amaguru hakaboneka penalty hakagira umwe ayitora kayitera wo wari huri nuko umukinyi ekipe imwize gusumbya wewe mugatubona uno mwaka Xabi Alonso araje aza agira nimero 1 Vinicius Kylian Mbappe rote mu gutera za penalty tubona numumenyereza aje kubakira kuri Kylian Mbappe penalty azima Vinicius ego koko Vinicius kumwaka weze yararushije ama penalty menshi ariko na Mbappe yahushije menshi hageze gihe abakunzi b'umugwi wa Real de Madrid bamwidogera tubona ni Xabi Alonso aje aho budahangagwa Kylian Mbappe rote nawe novuga ko atamuhemukiye ntiyamumara amaje ubwo bushobozi yamuhaye ubwo bunararibonye muri equipe yamuhaye ni Kylian Mbappe ari karabugendera uko bukeye uko bwije Kylian Mbappe niyo Real Madrid yo kina urukino uno musi ubuzi ko Real Madrid gatsinda igitsinda Kylian Mbappe rote 90 nakwijana niyo afise amahirwe yo kugitsinda rero novuga ko ni Real de Madrid gutakaza uwo Mbappe yamaze guhabwa icizere cyo gusenya kavoma muri equipe Kylian Mbappe afise ubwo bunararibonye no muri equipe nationale gusumba uko Vini abufise canke Rodrigo Goes uwe muri Real Madrid bitare korohera ubu ari umukinya subirira abandi novuga ko ni Real Madrid itakaje Kylian Mbappe ku rukino gwari gogose kugeza no mwanya Real Madrid ntiyose ya bwose Real Madrid ni yaba yoja guhura na Celta Vigo Real Madrid ni yaba yoja guhura na Osasuna Real Madrid ni yaba yoja guhura na Real Sociedad buri kipe yose yoja guhura nayo muri Espagne ni Real Madrid
urukino goyigora gutsinda kuko ni wa Vinicius Real Madrid yari yiteze ko byose Kylian Mbappe ataraza hajya ntari guhuza n'umumenyereza urugero rwe rwaramaze kuba rusubira inyuma kandi urugero rwe rwarasubiye inyuma yes biragaragara ni ya Real Madrid ubu yoja mu kibuga bikayinanira gutsinda wanashaka ekipe yuzuye abafana cyangwa ibinyamakuru bitandukanye amajambo menshi baza kuyandika kuri Vinicius berekana performance mbi ya Vinicius gusumbya ya Kylian Mbappe bitewe nuko Kylian Mbappe muri bo bamaze kubona ko ari umutananirwa muga Vinicius yaba kuri classico bamukura mu kibuga Vinicius nta match ibaho agiriwe icyizere ijana ku ijana ahubwo je nama ndaba match nyinshi za Real Madrid Vinicius bishitse nk'uruki akamaro rukino kanaka nuko mbere ntaba yitwaye neza gusumbye ese nese classico ntimwayiravye muri Real Madrid nde mu kinyombwira yari kakina neza gusumba Vinicius Junior ikibazo hano gica kiza Veni ndavye ukuntu no mumenyereza Alonso apanga ekipe we mu kibuga ukaraba uko Real Madrid ikina usanga kenshi biba bishingiye ku mukinyi Kylian Mbappe kandi twamaze kubona ko Kylian Mbappe numwe muri pio zifasha Real Madrid twabonye uko tumvikana kuri hagati y'abantu basore b'abanya Brazil na Alonso biriko biragira ingaruka ku musaruro wa Real Madrid kuko bica biboneka ko kumengo umusaruro ushingiye ku muntu umwe nawe muri iki gihe atari mwiza biriko biragaragara ko ekipe ya Real Madrid gihe cyose yo mutakaza bizogorana ukuntu yitwara neza imbere y'imigwi ikomeye narite tumaze kubona ko iyo Real Madrid gihe kirana n'imigwi ikomeye akesha bamenyereza ivyo bapanga vyose bapanga bavuga ngo umuntu ashobora kutubangamira ni Kylian Mbappe ashobora kutubangamira kuko niwe afise ubushobozi bwo gutsinda igisindo umwanya wose bitandukanye na Vinicius Junior muri kino gihe tubona ko Vinicius ugwego gwe gwasubiye inyuma rero ndavuga ngo ku ruhande rwa Real Madrid igihe cyose yoba itakaje Kylian Mbappe igihe kirekire izogogwa cyane no kuronka umusubirizi wiwe narijya batwari tuzi ko arabasubirizi biwe nta mwanya bari ko barabaha nta cizera ariko arabaha biragoye kuzavuga ngo Gonzalo azoza aje aho Kylian Mbappe yarahagaze ngo yambare impuzu Kylian Mbappe yari yambaye ngo zimukwiye usanga zimuruka kuko uzogiye kumutuma byinshi twaramubonye muri Mondial de Club kuno yitwaye Gonzalo numwe makinyi bitwaye neza ariko biragoye ko Gonzalo yaza guheka inkino zisigaye za La Liga mu gihe Kylian Mbappe yoba dahari tuvuge ngo nka Kylian Mbappe nari inkino zigera nko kuri 10 umutereke hajya biragoye ko Gonzalo umutwara imbere y'imigwi ikomeye nuno mwukuri muri equipe ya Real Madrid tumaze kubona ngo hari connection yubaswe hagati ya Kylian Mbappe n'abasore bakina hagati mu kibuga ndavuga nk'uno musore Ardagire bizoba bigoye ko Ardagire asubira kubaka connection hagati yawe n'undi musatirize hari muri Real Madrid kuri Real Madrid nivyo kwitondera ya nuko nivyo kuko uravye abakinyi muri attack yose ya Real Madrid umukinyi afise ubudahangagwa ni Kylian Mbappe niwe mukinyi twamaze kubona ko niwe mukinyi urumva naringarutse kwico waruvuze ati Ardagira connection n'umwataka wundi nikintu izomugora kizoba kigoye cyane itegezwa kuzomugora kuko mwa basatirizi bose Real Madrid ubifise nta mukinyi afise ubushobozi bwo kudakugwa mu kibuga nka Kylian Mbappe buriya muri bo niyaboba uri ku rugero rwa Vinicius biragutakariza icizere Rodrigo we icizere caragiye ke yaramaze kuba yiyakira ko ari umusubirizi wa Vinicius Junior ariko kandi tumaze kuraba uko bitwara gihe tuvuze ngo binje basubiriye ni Real Madrid ifise urukino igenekerezo rya 2023 haza bari kwa Mungu aho izakigwa na Elche ni ico gene cyo kuraba tukaraba mbe Kylian Mbappe akazuba yagarusa zitwara gute narijya tubona ko nawe nyene muri no miss zino nkino zitari ko ziramwerera za Real Madrid yes nuko ayo nayo muri Real Madrid ariko reka tuze nayo arikavuga muri equipe ya FC Barcelona tutarava